Shu naraziteguye zirameshe ahubwo nanjisha tujana. Sheri ndakunezerewe cyane karani mbise gaciye gatera imigere ndagufyenda ni uzokwitangura canke nije nzokwitangura. Sawa muhungu, ako wari mwiza, ariko nuko utazi ibibazo ugiye guhura navyo. Sha wari waberewe, ariko ntushobora kumbana ngaha. Hewe ibyasaro mwana bangize neza ibyasaro kweri niwe ntakubesha bangize neza sana kweri ibyasaro irimo abantu bazi kumwe dorega mpungu aho wose kweri izintu zezi za banko yibarabara none nk'ubu waruzi kujya muhungu ayakomo yaheruka kuva Dubai nikakumbye ihangane ahubwo we haguruka tugende mumuji niko bimeze mumuji niko bimeze wese nari nakubwira none kirazira gusamara mu ikaburimbi cyamva je sinzogaruka muri rino baraba wanyu hari inyuma y'umusozi bro ngari ahubwo cujino ntibasubire kuko erega ndahatswe fata ukuboka ahubwo pete basubire kukungongana kwe so narindiriye na jewe ndaye ngerageje cengiye ryo rushamanuka sawa urakoze ku mayo makuru Be kuri kuraya ku urashonje canke nitiro wapi numva meze nabi mubiri sinzi impamvu ahubwo be ntegura za mpuzu zanje za siporo sinzi ko zimeze neza nyirukange shingaho hirya gatoya nzibura imitsi numve yuko byogenda fresh urazi ko sanzwe nikundira ga siporo ni umuti wanje Shu naraziteguye zirameshe ahubwo nanjisha tujana. ariko naho ncanye ngaha cyo ubugira bw'ikintu sinkunda kucango cyane none ubu tugiye he gituma ndagucishije ngaha nashatse duce kuri ka kabuga kahajya tubanze tugire exercice sawa ubitugiye nemaze ndakugabanye no ndaya
indoto narose zibukuri. Ariko nibaza yuko zari indoto zisanzwe kuko ndiko ndara umugore wanje aca atankorera. Ariko rero uwagurishije Yesu yari umuntu wagendana ijoro n'umurango. Reka ndavyige ko ndabe. kubera ko imboni uciye uhinduka habaye iki? Agise, kubona mengo muje ukuntu habaye iki? Reka bosi, reka ni ngorane. Uzi ko bamugonze? Agise, bakugonze? Ntaco wabaye? Ango, nukuri nahaswe. Gusa, Imana yakinze. Nabaye ububabare ngaha ku kuboko gusa. Ariko naho nyine si cyane. Imana ishimwe Agise, ataco wabaye. No kwihangana. No kuzuririnda. Ngaha mu muco atandukanye nari mu minyaganyaga waravuye. Ango nukuri. Zambonye ndabibona. Ariko nibaza ko bitazosubira. Sheri. Sawa. Wa hano. Sheri, reka naje mbarira. Yo, mwamikazi. Nukuri ko nari samariye telefone sinzi umuntu ariko ndishura. Ko wavyutse kare gose. Mu gikoni bimeze neza. Sheri, ntushavure kuba nagusize mu gitanda. Jewe urazi ko nkora akazi ko ngaha muhira jenyine. Ikindi naco, urazi ko ata mukozi ufise. Naco gituma navyutse kare kugira nkora ivyo mu gikoni. Mwamikazi. Nukuri ndagusavye mbabarire. Kandi kuba ntararonka umukozi birambabaza cyane. Uri umwamikazi wanje urabizi. Uri umwamikazi w'umutima wanje. Urazi ko nakubwiye ko ndagukunda. Nico gituma umwamikazi wese abegwa n'incoreke. Kuba ntararonka incoreke nanje ndababazwa cyane n'ico kintu. Nukuri umbabarire kweri nanje ndiko ndiruka. Sheri, ukurabuka bishiramo intege kweri. Ariko ubonye ingene nkuriwe kweri n'ingene meze. Nta nubwo wabigutera. Nukuri nukurabuka bishiramo intege kandi umuterera umukozi. Sheri. Ndakunezerewe cyane. Karanyumvise gaciye gatera imigere. Ndagufyenda. Ni uzokwitangura canke nije nzokwitangura. Hanyuma mwamikazi. Icerekeranye n'umukozi. Ndiko ndiruka. Iyi ndwi izohera namaze kumuronka. Kuko ndabona ko ari ikibazo kiduhanze. Hamwe vyoshikuka ukibaruka tutaramuronka. Tuba duhuye n'ingorane. Sheri, ivyo ni ivy'Imana sha. Je ntavyo nzi. Imana niyo ibizi yonyene. Hama ico c'umukozi kweri nuravuga ikore mwiyindwe.
hanyuma jewe umwanya uranjanye naganje ku kazi hariya waheje gutunganya sheri ntuzi ko wampamagaye ndi mu gikoni ibyo mu gikoni byatunganye nagomba ndakuzaniye ku gicayi ku meza kugira ufungure n'icyayi sheri hari umuntu ariko aradodora hanze iyo wabanza ukaraba uwo ari we sheri reka ndamurabe Jando ni wewe? Njyewe. Karibu. Karibu ndakwakira. Murakoze. None. Amahoro mamdu, amahoro. Karibu. Halo. Jando. Amahoro. Urameze neza? Ndashimana. Twadukana kera. Misi myinshi. Karibu. Yego murakoze. Jando, amakuru none yo muhira barakomeye? Mamdu, turashimana abandi barakomeye. None Jando, ko twari tuzi yuko uzoza hirya y'ejo bigenze gute kugira uzi ubu nyene gihuruduka tutabizi? Yo Mamdu, ahubwo nuko nari mbonye udukorwa nari mfise twarangiye cyamvuga ati rero no munsi reka nze. Aho ni sawa, karibu wisange. Aha ni muhira urabizi ibintu byose nta ngorane n'imwe, ibintu biri ku murongo kweri. Karibu. Hanyuma madamu curaba uzane kakayi dusangire n'uyu mushitsi, ndabona n'amasaha yo kuja ku kazi asa n'ayari karegereza. Sawa, reka nyarutse ntucereke ku kazi. Hanyuma Jando, ishure mbona ryageze mbe muzotangura itariki zingahe? Bamudoko ni itariki 20 nawe tuzotangura. Aho ndumva ni sawa, ndumva ari hafi kwe. Hageze. Eko, aho ni hafi vrema. Ashabu, aho ni sawa, nanje naramaze kwitegura ibikoresho byose by'ishuri, nta kibazo kirimo, byose bashe birunze ngaho. Mwarakoze kuri Imana bahezagiye cyane. Eko. Sheri ndabazanira ibitumbura cyangwa umukate? Raba utuzanire umukate niwo sawa. Sawa, reka ndabazanira. Be uzi yuko ntateguye ngo menye mbega senze umugurira ipantaro zingahe cyangwa imipira ingahe, sinafashe umwanya wo kubitegura kweri. Sheri ntugire ikibazo, za kumugurira nyene zisanzwe zitazimbye, ntusesagura amahera. Sheri uzi ikibazo c'amafaranga, umwana w'umuheretezo kumubeza. Axel Uyanko uraheza ngo tugende? nahejeje kweri. Nibaza ko witeguye tugende? Okay. Nahejeje. None be tugende kumugurira hehe ibirato Axel? Sheri ntuzi ahantu haba hari ibirato vyiza bazijeko atavyonzi? Urazi none tugiye hajya kwa Jay akunda ko bisi ibirato vyiza kandi ari tuna gatacagura kimwe afite ibirato biri representable cyane. Tugende turabe ko turonka ikimukwiye.
Ya, karibu. Je, Ego mgenzi. ufise turato twiza kwenye? Oya turiyo vrema. Turiyo nyene. Anje kurondera akako boss. Wo muhungu. Ntera. Ashana, egera turabe ntuze. Ambara nimero zingahe ga mgenzi. Icara Cyane nimero nambara ngenda yi. Icara ndakurabire mugenzi. Urabe yuko sogira ko kabona gute canke isanda. Agwaka ko kuri tere canke Oya murabire umunyeshuri. Umunyeshuri. Murabire uyoza aratwara ku ishuri. Abakeneye bya bindi. Bimwe vyirabura bigize. Oya ariko nakanisa watse. Aka. Kangira kombera pe. Muyansigire. Samukuguru turabe ko ari sawa. Reka twegure migonzi. Sheri burya nanje kandi byiza. Kiragoye kwambara. Komenya mikora akiri gashasha. Sawa. Sawa kweri kubera nashe no muhira. Nduze wa musozi. Iki kweri abo bari sawa. Ntaco kabaye. Ego. Ntaco kabaye. Kana kabaye ni keza. Nakabaye ni keza. Chagura namwe mgenzi. Akanagiye hari wacu nakambaye. Muguma bandawe. Akona kumukwari. Sawa. Akandugasi. Akazagasi. Mera agasanda rubona gute. Bose ndamuhe kajya canke nabonye twose twamukwiriye. Ndamuhe iki. Sheri nanje kama ni kambere. Ayigenzi rega. Aba mugenzi wacu. Nginga. Nizi zibiri. Izi ni sawa. Mere washimya kahe nce nshira mu isashe rutuye. Nashimna ka. Ani sawa. Ako. Ndabona haruguru zitiza gusa. Kabibura n'izicagira. Umugabo twese cyari mbe. Ko kubera? Wapi? Iyo ni sawa? Ukicumubaza hari Ndi washimye twarimo. Ko ndabishinganye. Ushaka ijezi ndakugurira Barcelona. Atari Barcelona ndakugurira. Real. Ni ufana? Okay. Wow. Ndakugurira Champions League cyangwa ya La Liga? Oya ngurira Champions League y'amateka. Ni amateka. Sheri. Uramuretse nyana aragura Real. Umuntu kumureka uburenganzira bwiwe. Agafana ibyo yifuza. Akubona. Sana. Aba ndabishaka pantaro rero. Natwereke ipantaro afise y'amazi meza. Pantaro zimeze neza. Ubona yakuri n'umuhungu wanje. Mukwiriyo. Iyi ni trampe izimbagazi wawe. Mama isheke. Fresh tu. Safi. All right. Ndayisiga. Niyo.
ntuze kanungurira sheri wanje na shawa muhungu ako wari mwiza ariko nuko utazi ibibazo ugiye guhura navyo shawa wari waberewe ariko ntushobora kumbana ngaha